Mugisha inzu nini niziza ni gwanyu gwa rusaku rumaze imisi ruvugwa ngo Mugisha yaguze inzu shasha n'umudamu wiwe ni gwanyu canke ni yindi mwatubwiye yuko muriko murubaka mwayinjiyemwo canke ni gute inzu yanyu ingana gute ifise ivyumba ingana ni bine yego abantu bose ariko abantu ntashobora no gushima ko binjira iwanje abantu bakunda kuvuga kuko Jesse nkundi sa akaza mu nzu agatangura kuvuga stories z'umuntu urabona uriya mudame ameze uku uriya je ndakunda abashitsi cyane bose ni umunyamahoro ndakunda abantu ariko umuntu yitwa umurozi ushimwe baramaze kukuroza we baramaze kukuroza none gasha ngo byaragize ahantu nyine Mugisha arazima bari bamufyonze basha bari bamusonze imisaya kabisa ufyonze imisaya urabamenye isiragoye we reka gutwenga isiragoye nice okay so Mugisha turakeneye kumenya turakunda kuvuga ijambo subscribe mu kirundi bisigura ukuri je ndakubwiye nti ndagisubiyemo nimba ari ikintu wadukoreye ikosa mu kutubwira ico cya subscribe kwanza ukuri kukivuga honyene ni sana okay nice Mugisha mu kumutora madami wawe kumutora Aisha kwa kubera mufasha haje wisunze iki tuje kuri iki kumutora kugira ngo ati uyu yarakwiye kuba mudamu ashobora kubana wisunze iki kwanza cyambere naravye look look ni cyongereza ni kuvuga dufasha batazi akarimi naravye uko ateye ivyo mbona n'amaso yiwanje kwanza urumva ko je ngo namavuga burya icambere icyo ubona kujisho ryawe twari umuntu ijisho ryawe uravye umutima ukivuga ati yes sawa wewe watubajije ibibazo ndakubaza nawe kibazo karuvante mu kirundi bayita tumira yuko ku munsi w'Eid ni kuwa Mungu hirya yejo tuhurira twese kuri Lycée du Lac hage nyine murahabona kubatahazi mu babaze harazwi cyane Lycée du Lac rero hage hazwari kirori ciza kiryoshe cyane ku mafaranga make cyane ukuze amafaranga 2000 umwana amafaranga 1000 nimero ya Limikash ushobora kugira ko ticket bari bayivuze 69 911 vuga mu kirundi turayego 69 1911 majana 73 gahunda ni saa 8 zo bamaze gushika hariya nice saa 8 pire tutangura igiteramo cyacu kirori iki kirori kuvuga utevye saa ushitse saa 9 saa 10 usanga kirori gishitse kure Wejuma nibikikumenga uraryoye cyane hewe ntabyo warunze ndabibariwe umva ni Mugisha mu company yatugita mu cyagakura cyitwa Amahoro Concert aho naho ni kumusubira yidi kufisa 9 gushika 12 ngo hazu bari bandi nabandi hewe cyagihanganye mu gutweza nka Ismail Gasore comedian hamwe na cyagihanganye mareresi nka Mugisha utiwagiye na Isaac Classic Ali Ibn Daud hamwe na Ali Munawara munara makamba none kwitira ni kwagusa umve ni kwagusa ukutse na mari 200 umwana nawe ni igihumbi gusa hewe ndayafise hewe nyarukubira tike bataragutanga nini nakabijya karahari Aisha Foundation izo biri hajya mu gutanga ifashanyo ku batishoboye n'abapfakazi yombe givyiza we hewe Amahoro Concert izo bari ni fire pe yes 1 bakunze ba Isaac TV amahoro imana bari namwe ho muri hose merci beaucoup kuri umaze kugira subscribe utarabikora sinzi icyo urindiriye vraiment gira subscribe fast ugira uronke stories zose ziko ziravugwa in town behind the camera Nizo Pro ni wari kwaravyifata neza cyane uno munsi murabona ndahano heza cyane muzu ziza cyane izo no babwira yuko nizo yumu acteur voilà umwe mu acteur wa mareresi munazi cyane munakurikirana ibintu byiyo cyane benshi kuri YouTube ariko akora cyane nta n'imisi biryohera atashize ko film nshasha ariko akina série yitwa Samantha yakinye nyinshi ariko benshi tumuzi kuzina rya Mugisha ariko kandi nashimye ko ndabasanga iwabo n'umufasha wiwe uno musi officiellement urashaka kubaza ati Isaac none kubera iki wabakuriki iwabo ndabibuze kwanza ko Mugisha yimutse aha turi rero aha turi yarimutse kabisa kera baba juste mukajago biro baba hantu
Bebe barazakwiriye ko tuhavuga sinzi baza kuhatwigira abo bonyene inzu shasha inzu nziza my god renda afite story nyinshi bashaka kuba baguze inzu shasha bashobora kuba bimutse bashobora kuba ibintu byinshi biko biravugwa ko kwimuka kwabo gusoka uko no kwimuka kwabo gusa kwavuze ko ibintu byinshi cyane ariko kandi tubamenyesha yuko bagize bana sinzi ko bimutse nyine par accident canke bari bavyitegura sinzi reka rindi izindi story nyinshi turaza kuzimenya ariko tubibutsa yuko bafise igiteramo kandi ku munsi w'Ilaidi dimanche kuwa Mungu haya kuri lycée du Lac kaza kumwe na Ismail Gasore Mugisha madame wiwe nabandi reka tubishije amajambo twakira abashitsi bacu apara twakire banyakire Mugisha erakwaje bose ndabugize musaza salama umeze neza poa kabisa uri home ratuje ya safi kabisa nice Mugisha rasa mu maso asomengera ryohe cyane nibike tubiri banga ryo kuryoherwa kwawe ana masaha meza yo wisonzeseje hama ukaronka ajya masaha yo kujya yo gufungura ni byiza umuntu wese yisonzesheje iyo agize amasaha yo gufungura agira kamwe keza bakunzi ba Isaac TV cyo no bamenyesha ko mbere mutazi behind the camera ntacu mwamenye ariko ikandaga bibabwire namusabye Mugisha ko nicara hajya hagati aranka for real Mugisha ni kubera none uje hagati gukuri hagati uza hagati kurondera iki kugira ndabafate neza tuyagereza umva mpindukira ino ariko baramubucuma cyose yuko ariyo Mirdo Berle urumva ngani hano cyaruka nga ubu baziyozo byawe araza kwishura ngano none ngari hari imetero zingahe ngagira ngo kwishura nakuze ngaha hagati gukuri mwe nacho muzamushaka ku okay nice hajati salamu alaykum ni sawa meze neza uraberewe merci je nakuravye ngaha ku maboko mandalizi ya Laidi canke yes ibintu bya Laidi musaze kenshi kugira wisige like kwipodore izi bor zitwara ubudungana gute amafaranga ngana gute nka 10000 francs gusa okay bakudesina kushika he cyane kuboko gusa oya kuboko kose gushika gusa no maguru hose ku maguru bageza ngaha okay ça dépend uko ushaka uje ko randa urujisho kujari ibyo ndashyize kudakucerera hagati my god umujyango rero ndakubura Sara kubera nabantu bibereyeho happy nyene ukuntu by the way Paul Sara Mugisha mwarahuye n'ivyago by'amazi mukanjaga zana se ko dushika iwanyu vraiment je naraji iwanyu ngarukira ku muryango birumvikana kuko byari byoroshye twavuye muri situation irite dangereuse numva yego mugabo Imana ishimwe kuko twavuye turi bazima naho abanye bacu bahuye n'ibyago bidasanzwe inzu zarababomokeye ko yego tutavuga tureka rero ariko ntabikiriye mu kukira nawe mwimuke bisigara ko hari ikintu cyari yego amazi yari menshi cyane so rero ko dufite abana bato numva uko baguma baca mu biziba ibiki c'est pas bon ku magara yabo si byiza natwebwe nyene rero tufadeze twimuke nta kundi Mugisha jari umuntu ambye ati ninakubona ndakubaza iki kibazo uri umustar kandi urazwi sana kandi YouTube yawe irakurikirana cyane Mugisha wakoze iki kugira utabarize abantu bahuye n'ivyago mugatumba mukajaga nigiki wakoze cyangwa ni wewe nk'umu artist of course Imana yaragufashije uburyo urabona mwaci mwimuka mwibwe ni sawa abandi bari mahema abandi bari wewe nk'umu acteur wakoze iki je nibaza yuko icyo kibazo tukibaza jewe kuko naje nari mu bibazo je mu makuba uri mu makuba ucyo ufasha abandi mu makuba uri mu makuba icyo ni gishoboka ufasha iyo ubona ngubu namaze kwiyestara bon en fait no reka mvuge nk'ubu ko namaze kwiyestara ndashobora ati rero reka ndabicu no ufasha bajya hariya ariko sino bon twarafashije kwimura ibintu gutwara abana babo ndabashira ku uca muri amazi ku bitugu ndabashira de l'autre côté là narabikoze cyane narabonye n'akavideo garatembera kuri social media Mugisha ariko atembera ku bwato ngo Mugisha yatwawe ibintu nk'ivyo oya sinatwawe hajya ko ndagufasha abantu kujabuka yego ibyo ni bisanzwe ko je ndi umwana w'uruzi umwana wa Nyakagunda urumva je ndabimenyereye gose abandi bavuye mu bisagara mama wanje cyabona ko ari ibitangaza urumva ariko sino sinabafashije je nuvuga ko bitari bya special gose cyane kuko naje nari mu bindi bibazo by'iwanje okay
Aisha Mukamugisha iyi ni indirimbo yabo nshasha si nshasha ariko si nshasha amezi ashika 8 okay amezi ashika 8 iriko irakora neza cyane n'ubu iracarabwa ijya ndirimbo niko ndaraba kuri YouTube igeze ku ma viewers benshi cyane umunsi ku munsi biboneka ko abantu baguma bayiraba irabaryohera cyane haro n'izindi ndirimbo izindi kasudagira urashirako inyuma y'ijya ndirimbo ariko ntizirabwe cyane nk'ijya ndirimbo bibaza ko hari igiki cya special ashize muri ijya ndirimbo kuruta icyo utashize ahandi. Oya bon fait nk'ijya ndirimbo ni urukundo rero burya ikintu rero turirimbira by'urukundo ni urukundo narimbi umudamu wanje rero burya ibintu by'urukundo birakundwa cyane cyane n'abantu benshi cyane mpamvu burya bakora uhindura rero strategy oya kuvara turaririmbira abasheri oya bon ni rimwe kuko sinogwa mande niko ndamuririmbira indirimbo ngumashya kuri YouTube kuko agira ibintu biri spécial dufase une fois par an akavuga karimbo kiwe keza kuko nta wundi uririmbira atariwe. Okay nice. Mukamugisha Aisha ubu uri mu Burundi of course umaze ikiringo kingana gute kuko je ndazi ko utaba mu Burundi ngaho mu Burundi hamaze ikiringo kingana gute kuva muri 2017 ntibagiye mungo 2017 vere mu kwa 10 sinje mu bispa kuva muri 2017 gushikuo histoire ya ngene bivuga ni Mugisha aje kwitorera muri South Africa mu Burundi cyane byari muri gahunda zawe zo kuba mu Burundi. Oya ni byari muri gahunda yanje ariko gihe yaje twahise tubivugana nyene nk'umugore n'umugabo bitamo kuza mu Burundi. Okay Mugisha wakoresheje strategy zihe kugira umuconvince nyene mpaka yumve yuko yoza mu Burundi nyene kandi mukabaho kabisa kayicara ndane igihugu canje kandi ndagikunda je nkunda Burundi vraiment ni igihugu canje ariko wari umaze imyaka myinshi uba hanze. Yes of course but igihugu canje narakivukiye kandi ndagikunda numvise ko nanje C'est bon, continue. Ikirundi kirangora ko ndagikunda so ndagerageza kugira ko nkivuge gusa ariko ndagikunda cyane vraiment. Nice. So Burundi ni igihugu canje niho navuki igihe twabivuganye numvaga ko vraiment biteza kuba nanje reka nze nkorera igihugu canje. Okay jewe nukuri si kubera ngo ko ndi imbere ya YouTube cyangwa kubera ko ndi imbere ya kamera oya je de manature ndi mu patriote uri umuntu ukunda igihugu cyawe kuko sanzwe je sinzi bandusha vraiment gukunda igihugu cyawe sindamubona kuri muri Burundi je vraiment marose yiwanje atembera mu Burundi aho umaze gutembera hose sindiko ndashikuza nta gihugu ndabona cyiza nk'u Burundi akuri use n'ubuzima bwiza cyane kuko kuri ubuzima buri facile ubuzima abantu bagifise ubuntu ubuzima abantu bagifashanya abantu tukitanako ni mu Burundi. Nice. Nabaze baguhende. Nice. Nabaje usanga bari hanze za Amerika, za Australia, sinzi za Aziya, mama wanje za Europe za hiye. Ntaho uzosanga hari igihugu gitekanye ciza, gifise ubuntu bagendera ubuntu, bagifashanya nk'u Burundi. Nice. Yego. Gora madami wawe kumutora Aisha kwa kubera mufasha. Haje wisunze iki? Tuje kuri iki kibazo kumutora kugira ngo ati uyu yarakwiye kuba umudamu ashobora kubana wisunze iki kwanza cyambere naravye look n'icyongereza ni kuvuga dufasha batazi akarimi naravye uko ateye ivyo mbona n'amaso yiwanje kwanza urumva ko je ngo namavuga burya icyambere icyo ubona kujisho ryawe kwari umuntu ijyo cya uravye umutima ukivuga ati yes ati yego men ati ndashaka kumushyira imbere y'umuryango ati wihenze urumva ubwiza bwiwe cyambere bwo ku mubiri hama cya kabiri gihambaye cyane umutima wiwe urukundo umutima wiwe ugukunda abantu umutima wiwe impuhwe umutima wiwe ugufasha abantu hama cya gatatu ukwitanga ubukerebutse bwiwe mu bikogwa ni umudamu akerebutse gose umudamu ushobora gupanga ikintu mukagikora kandi ni umudamu yitanga we wese
Nice. urumva atajebajeba Okay. Sawa, Mugisha uvuze ibintu byiza cyane. Aisha reka shinja kuja ko nawe tugira kakabazo gira duhetse iki kibazo. Wisunze iki kugira wemere ubone yuko uyu akwiye kuba umushinga nawe wawe. Kuko of course ndabizi uri mwiza nkuko bivuze umushinga nawe wawe kandi biranaboneka. Abantu barakeneye kumenya ati kwanza biraboneka ko wari umudamu akurikirana n'abantu benshi, abagabo benshi, abahungu benshi, abasore benshi. Ariko kucuvuga ati Mugisha yarakwiye yuko ndamutora. Yavuze ama principe yabonye iwawe. We wabonye iki ati yarakwiye kuba umushinga nawe wanje. Cyambere nuvuga ko ingeso yiwe vraiment yaranshimishije. Icya kabiri ni umugabo akunda gusenga, nanje nkunda umuntu w'umusenzi kubera ko nanje nkunda gusenga cyane. Nice. Icya gatatu ni umuntu nyene yize kandi Jesse nkunda aba lettre vraiment. Ni umugabo yize kandi akunda akazi. Ni ikintu cyashimishije kuri yo kubera ko yarize kandi amashuri yakanyereka ko yize neza bien. Ibikorwa bye vraiment biranshimisha kandi nabonye ukuntu akora ndavuga ati kubera agiye kunkunda ibintu by'akazi ngaba afise umugabo nakunda akazi on peut aller. Umushinga nawe wawe ni umustar, birazwi. Umustar cyane kandi arazwi cyane. Abantu benshi hano na 9% abarundi benshi baramunzi n'abanyamahanga babima. Duce tujyangaho nyine Aisha. Ntibigutera ikibazo kumva wakobwa baravuga ati nampendaga Mugisha ndamukora cyane Mugisha like basi namubera n'umudamu basi kuri wowe nta kibazo bigutera kuko umustar deja rien du tout. Kubera ko kwanze ikintu cyambere ndamwizera. Nice. Icya kabiri nziko ari umustar, umuntu wari wese ashobora kumukunda, ari umukobwa, ari umuhungu, ari inde abakecuru abande bose baramukunda kandi je mfata ko icyo ari ikintu gisanzwe. Okay. Je ndamuraba we sindaba abantu. So is honest with me, I'm honest with him. That's it. Okay. Sari kuvyavuze. Nuvuge okay gusa kandi navyumvise. Yavuze gute? Iyo ageretse yuko ndamwizera nanjye nca ndamwizera. Ndumva ko atanye ni byiza umumura abajournaliste tubabwira uko ni mwigi ndimi zose mwigi icyongereza igifaransa igiswahili muze murabimenya. Okay, nice. Okay, be honestly ni ikintu cyiza cyane urabona ko mbayeho neza Mugisha. Of course ni ikintu cyiza. Murafise igiteramo ko murategura sawa ariko taraja mu vy'igiteramo reka duherahiza akantu kamwe. Mwarimutse giturumbuka papa mnahama tu ghafla muza mu quartier wangu ndayizemo iso onye naraba police yari nabonye turaba ibintu nk'ibyo boneka yuko nahantu hakikujwe n'abantu bategetse benshi Mugisha. Inzu nini niziza ni gwanyu gwa rusaku rumaze imisi ruvugwa ngo Mugisha yaguze inzu shasha n'umudamu wiwe ni gwanyu canke ni yindi mwatugiye yuko muriko murubaka mwayinjiyemo canke ni gute ibyo birashari privé vraiment ibyo ntaragira ko tubishiragaragara madame afise impamvu atwenze twenzi Bereka yuko hari akantu kumbure yashaka uvuge ariko kundi wakavuga. Oya, amaze kubwira ko ari privé, c'est privé. Ntaragira ko kumenya yuko ari gwanje atari gwanyu ntibikenewe. Ntibikenewe. Kuko nacyo byo bafasha ndetse ariko bararaba nacyo byo bafasha. Yego gusa bamenye ko twimuse turi mu mutekano ntangere turi ahantu heza. Dieu merci manishimwe cyane. Murapanga. Ibyo nakubwiye ko ari privé wa muhungu. Kuko nacyo byo fasha abe ko baraturaba. Nice. Mugisha murafise igiteramo kwa Mungu ku Eid kumusi w'Eid gipanze gute? Igiteramo kimeze neza cyane. Yego je buri mahubwo ndonkeona kajyo ko gusaba abafanzi bacu abanywanyi bacu aho bakagera bari mu gihugu cyane yaba ngaho Bujumbura canke ruguru baze bamanuke baze birabire rero bitangaza tugiye kubakorera kuri Cedric myaka myinshi tutabateramisha. Yego vraiment bari ibintu byiza cyane turi kumwe n'umukomedie ahambaye cyane bwana Ismail Gasore turi kumwe n'imisore ikora bien mu kuririmba nabatwebwe ba imisore Makamba Aisha Foundation nabo nyine bazukira akantu hariya izo bari ibintu byiza cyane vraiment byakarorero. Nice. Hari ikintu kijemwo citwa Aisha Foundation. Aisha Foundation ni iki? Ni foundation. Kirundi kirakugoye. Ni fondation. Okay. Ni foundation. Yes, ni foundation.
isanzwe ikora iki ko je ninje ngaha iwawe nabonye hajya banderole ni ya Mugisha Movie Company ya Aisha Foundation tubona irahari ariko so je nkora kumwe n'umugabo wanje so naho ubona ko ari Mugisha Movie Company behind that hariho Aisha Foundation. Aisha Foundation ni fondation, of course ni fondation igizwe na bande, ikora gute, iherereye watubwiye ati iri ndani Mugisha Movie Company gute tusubirega ko bivuga mu Kirundi vraiment birangoye ariko reka ngerageze basi naco cisha mu Gaswahili naco. Aisha Foundation mu bisanzwe ni fondation yo gufasha abakecuru abadamu badafise abagabo babita gute abafakazi imfuvyi twagize iyo organisation kugira ngo tugerageze ko jya dufasha abatishoboye kwa muri Aisha Foundation turabantu committee executive turabantu batandatu n'abanywanyi bacu basanzwe gusa dufashanya buri kwezi kugenda gufasha abantu tugafasha abakecuru imfuvyi c'est pour cela que mu migambi yanyu harimo no kuja kuraba abantu bari mu gatumba cyane ko niyo tumwe tuvugira cyane abantu bahuye n'ibyago mu gatumba iyo gahunda irimo ubu ntayo vraiment ko tufise izindi projet twamaze gupanga digiteramo sawa mu giteramo mutegekanya gufasha abantu bangahe mu giteramo tuzaza gufasha abantu 20 abakecuru 10 n'abafakazi 10 nibo twapanze. Sawa muzobafasha iki birakenewe ko tubimenya na envelope tuza kubaha gusa. Sawa envelope zobafasha minsi 2-3 ni vyiza Imana ibahezagire nivyo ni vyiza hama igiteramo rero abantu bariko baguma bidoga ngo igiteramo nta matike yakura exactement kuko nibiri no fete igiteramo twabonye ngo turonka ahantu dushira amatike abantu bagura dufise ahantu hitwa kwa Yustra shop aho umuntu uze kuri Mendevre aho abanyakinama hama abandi nabo no guterere hama abandi nabo twabonye ko byo byiza ko boza baragura amatike yabo kuri nuzi ya nimero ya Lumikash uvuga umuntu aragura itike yiwe urumva turatanga nimero yacu 69 911 703 69 majana 911 sibyo majana 7 nice iyo nimero dukoresha Lumikash yacu uvuga umuntu aguze itike urumva akashadu adufotorera ijya ntuzeya ijya copy ijya yaguriyeko nabari kuri telefone bacha turungikira kuri iyo nyene nimero twavuze kubera afise WhatsApp nawe nyene canke akayitelefona ko irapasa urumva atubwira ati nitwa kanaka naguze itike yanje ya 2000 canke y'igihumbi urumva tugacha turabahariya message ko yinji urumva tugacha tumikina cyitwa code twabwira code yawe par exemple ni 25 canke 23 uvuga niwaza kugiteramo uzovuga ati je nitwa kanaka code yanje ni 23 bagacha baguha itike yawe direct nice ni vyiza cyane urumva ko byoroshye cyane urashobora kugura nimero yawe kuri Lumikash urumva 2000 yawe bagurikibwa ko itike yiwe kuri Lumikash urashobora kugura itike kuri Lumikash ni vyiza cyane ni kuri Lycée de Lac kubera kimwe atwe Lycée de Lac bon en fait twabonye ko ari horoshe ku bantu ni nko hagati ugiye yabava mu kanyosha babaza kajagi wacu zabava ino mucara amahehe ajya uri umunyakajaga ni kuri centre hajya ni muhira na okay nice okay Mugisha hari ama surprise of course menshi azoba kuri uyo munsi ni bikeno yuko twoshira uburoho abantu umaze kumva ko ari surprise ni surprise nyine sawa harimo yambiye ati mbariza Mugisha bahuriye he na Gasore mwahuye gute kuko mubuhuye umenga muri abantu mufite sana ukuntu utuntu tublage murafite utuntu tublage twari ko no munsi tubasanga aho mwari muri mwana mufite utuntu tublage sana gucokorana n'utundi mwahuriye he mwahuye muri sensiya bon fait je novuga ko Gasore yari ibintu byinshi nasanze duhuza kuko nasanze ari umuntu atikoroga mu mutwe n'umuntu ari sociable cyane umva ajya mu petit vraiment je ndamusabira imigisha myinshi cyane kugira ngo atere imbere kuko nasanze ari byinshi cyane duhuza bwa mbere turi muri inuze programme ya concert amaro concert
kuko byari mu mugambi ndije naguma nimvira ati umupeti amwe n'umurondera vraiment ndabona afise talent afise ingabire ngiza ko nawe nyine no mu invita akaza agira nawe igiteramo c'est bon ngo rero narabyumvira cyane hama bashi umuntu yamaye ni wewe umengo yego of course ndibuka warigize gusabye nimero ati nimero ya gasore wala gusa icyanjye nuko namurungi gusa audio ati ni mugisha urazi ko gasore n'umusazi ujya urumva mu comedy biri mu maraso yirumva ashanga kundira imbere y'ajya ndirimbo yo muri mfasha mana kwihangana nice okay hari amakuru dufise yuko amafaranga mwamuhaye tarakwira ntimuraheza it's true yo ni secret y'akazi ngamuhanga ni secret y'akazi yo kandi ni secret y'akazi ko nshobora ati umuhaya acangariya ariko mwara amafaranga ntihaje kwagusa ntihaje kwagusa mama niyo kandi ni secret y'akazi tumuha amafaranga ashaka gutanga amafaranga niyo ni secret y'akazi kuko singomwa ko isi yo myati bamuhaya acangariya sawa nice inzu tuje ku nzu yanyu rero gitaramo twacumvise inzu yanyu ingana gute ifise injuma ingana ivyumba bine yego bine yego okay nice icyumba cyo kirimo toilet na douche ndani fresh ni privé nige ngombwa bimenye kanuze okay sawa Aisha abantu utoshima yuko binjira mu nzu yawe for real n'abantu bameze gute afise mentality zimeze gute ingeso zimeze gute sisi nuko bivuga vraiment ko je nkunda abantu bose ariko abantu ntashobora no gushima ko binjira iwanje abantu bakunda kuvuga kuko Jesse nkundi sa akaza mu nzu agatangura kuvuga stories z'umuntu urabona uriya mudame ameze uku uriya navyuzi nuko vie privée abantu Jesse nkunda kuyumva vraiment kuko nzi ko umwe wese afise ubuzima bwiwe kandi umwe wese I don't know niba ndakunda uyo okay mugisha wewe abantu utoshima abanyarusaku wasutwa nispendi wasutwa kwa kweli abanyarusaku ni mugisha wewe je abantu ntakunda kubinjira abana urakunda abashitsi nivyo ariko vraiment abantu désolé je ndakunda abashitsi cyane bose ni umunyamahoro ndakunda abantu ariko umuntu yitwa umurozi okay no kuri kwa Mungu mbabati no menya gute yo ari abantu umubonye gusucona kari umurozi ibimenyetso twigisha abantu bariko turaba iyo ni kindi kigo tuzotanga kugira ngo abantu bamenye umurozi exactement burya umurozi ni umwansi w'iterambere ni umwansi w'ubuzima n'umusuma asumba umusuma umurozi yewe mukama kigo umurozi ashaka kugira wewe ashaka kwiyaraje akagira wewe inuzi wawe channel yawe baje abakuravye nibajya nyene akaja avuga ati ababura amamuravyese haka nibajya nyene ubu hazara abantu babiri batatu posting kintu cyawe mana mwabarozi mwe oya turabisatse oya barozi vile magenda banga iyo bari vile ndabanga kandi burya rero burya attention iyo mvuze umurozi harimo novuga ko ari categories ibiri urumva ari umurozi nyawe original umukinza kindira abantu bakagira bigini n'umurozi ne w'abantu abanye basanzwe tubatubana nabo ari babandi nuvuga abandi bafise shari ari umuntu afise shari original urumva wewe identification yiwe ni shari ahari hose yabonye akantu keza umutima ucumujya yabonye umuntu akatera imbere saka akatera imbere umutima uramuriye imugisha kubera iki nubana ngo tuko turavugana ubu hari umuntu haje aguma ubu tuko turavugana ukugusa uko tuko turavugana kurambaza bari mu biki nje nabyo ni biki aho baza kubera iki abantu ngabo ducubabona kuri commentaire kuri commentaire yacyege commentaire kibishe hari nene hozo uri muzi uzarabonye ne kubera niwe bastari wenyine bari ngamo mu gihugu abantu ngabo nabaruzi okay abaruzi ubona no ku commentaire ngabo ucubabona commentaire zawe ni commentaire z'uburuzi yo mana yaje mwiyumvise gusanga ariko atanga commentaire zitubaka zidahumuriza urumva mba we ni negativiste gusa we agoma kasa ntabwo ibintu byiza we nashaka kubona nk'ubu ukurambaza wacabona ati ngo wabonye ko isaka akoresha telefone ame like urumva wabonye ko ngo isaka yambaye ishati yatabutse ame like urumva ibintu nk'ibyo ni ibintu bidahumuriza bitari neza none nk'ibyo bihuriye he n'ikiyago urumva nuko wowe
Nanzi ko bacha bitaho gusa yuko amajwi bayumva neza. urumva rero burya abaruzi rero ni benshi cyane n'abantu nkabo nabo nyine abaruzi. Okay. Sawa. Nice kabisa. Aisha urakina ma filme, urakina mareresi now. Aroreresi ukira pasa iwanyu yitwa Samantha. Murakunda gutora bakuga like binzobe ma filme yanyu bahagaze neza bafise igihagararo ciza. Mwisungiki gutora abakobwa mushira mareresi yanyu. Kaje kwa Aisha. Icyo kibazo numva ko wakibaza Mugisha. Mugisha wisungiki. Agitaye kuri je. Gutaye kubika cyamunani. Urumva kubyo kuri mu umwuga wa cinema ni umwuga urabwa n'abantu bakunda ibintu byiza. La majorité nka ibice 90% baraba amareresi abari abantu bakunda ibintu byiza, ibintu bisayangana, ibintu bisukuye, ibintu yani bitu ya mvuto. Urumva nawe muca muri aba ibintu bifise igikundiro cyiza. Urumva rero muri kategori ya cinema kugira ngo cinema kimwe mu bintu bituma filime ikundwa hari ikintu bita actrice principale. Ifo kushira umuntu afise apparence physique, condition physique nziza. Ico kiri mu bintu bituma filime ikundwa. Ku muhungu no ku mukobwa. Ku muhungu no ku mukobwa. Urumva si cinema gusa. Ikintu cyose kiri cya video visual inuze audio visual nuko kijamwo abantu beza bafise condition physique nziza no mu muziki uravye mu ndirimbo bajya bakoresha abakobwa beza kugira ngo bifashe abantu kuko kubera ni ambiance umuntu arabe ikintu kiza mu maso aryoherwe bigitanga message nziza acha yihanuze ningoga kuraba ikintu ako kiza abantu kuko ndiko turakosora kuni Imana yaremye abantu barutahure kuri ico cyangwa ndiko turavuga ngo kanaka ni mubi cyangwa kanaka ni mubi oya gusa buri kintu cyose gifise condition zacu. Nice. Imwe mu code pin ya filime kugira ngo ikundwe ni kushira sur tous les acteurs principaux bajya baboneka cyane. Okay. Look case. Bana nuko rero ibintu meze twayaze neza cyane ariko mu gusozera kabisa ikiyago cyacu gira duheze twareke biruhukiro nako tubana basanze mu rugo reka tuje kutubazo twanyuma kabisa yanda maze tubazo tubiri madame Mugisha utubazo tubiri twanyuma tutubazo kumbere tubazo twa nuvuga ati twiyigisha indimi ziwacu turi muri East Africa mbe hajya Aisha uzi indimi zinga utubaze ufite inyishu utubaze ibibazo byawe Aisha uzi indimi zinga for real uzi indimi zinga ngo telefone mu kirundi ngo ibyo nibazo byo kumaramaza abantu ngo telefone mu kirundi ngo ni oya Mugisha nzi ndibariza abadamu ndiko baza wewe ndagukiwe yakirika ubazi ibibazo byiza byubaka sawa madame uzi indimi zinga nka 4 cyangwa 5 indimi star izahe mbo Kirundi ariko si cyane Kirundi ariko ndakivuga kandi ndacyumva so French English Netherland yo muri Hollande muri Hollande mbo kijya ni gitwa Netherland ni gitwa kweli Ikizulu cyo muri South Africa cyo kindi gitwa chaka Igiswahili ça fait 6 Igiswahili 6 yes indimi standard wow Mugisha uzi indimi zinga indimi zitatu ya kane buke ndayizi mu kwandika no kuvuga boroboro si cyane ayo Icyongereza nzi Ikirundi Igiswahili n'Igifaransa Icyongereza ni 50-50 yego. Okay sawa Aisha iyo tuvuze madineti tuweze kuvuga iki mu Giswahili Sinamuza mu Kirundi miwani yes mtandio kwa Kirundi umwitero not sure wow unaona kumenga ntarisi ibyo garavuga unajua kuna lugha zingine yes unazijua unazisikia lakini kuna maswali ambayo hauwezi kujibu yes okay. Ni kama mimi unaambia hii mkirundi sijui niko nice okay so Mugisha turakene kumenya turakunda kuvuga ijambo subscribe mu Kirundi bisigura
nukuri je ndakubwiye nti ndagisubiyemo nimba ari ikintu wadukoreye kosa mu kutubwira ico cya subscribe kwanza ukuntu kukivuga honyene ni ikibazo none wowe ikintu nk'icyo wowe ugikora mu kirundi gute ico ni kibaho kuko ico ni kibaho YouTube utobi mu Burundi ije hirya yejo turonga reka turindira abahinga bazohingura indi ururimi imyaka izoza nka 10 cyangwa 20 iri imbere bazotubwira subscribe ico bisigura uzi nta siku yaje bifise mu kirundi none kimaze kuronga sabone mu kirundi turaronga ijambo rigikwiriye cyane direct just nta jonzi vraiment subscribe sabone ni kwiyandikisha bajaji n'uruherurimo bajaji ni gihindi bajaji ni gihindi kuko bajaji original yayo iva mu bahindi ntumbaze ico bisigura rero ntabyonzi nico ni kibajaji gisigura kibajaji nyine uko nyine ibintu bamuvuze ko madame wa utopfu vyemeye nibi ikintu je nawozana uzana inuzeya ikintu nawozana imbuga twanshira madame wawe ngo twamubonye madame wawe mu hoteli n'umugabo kanaka ico ni ofuceme wowe kwanze uzoza kukimbwira cyana gushyira muri wa mugwi w'abarozi nukuri kwa Mungu je naho ico ni ikintu nashobora kandi mushimwe baramaze kukuroga we baramaze kukuroga none gasha ngo byaragize ahantu nyine mu gisharazima bari bamufyonze basha bari bamusonze imisaya kabisa bamufyonze imisaya urabamenye isiragoye wewe reka gutwenga isiragoye ukora twenga ingone utaraja bukuruzi we rindira nawe ukuramenyekana bakora kumenya Isaac TV ukora neza my god Yesu nagusabiye ndagusabiye ko Imana wowe dushobora nagusabiye Imana yuko yo kugorora inzira yawe itomore neza amen wowe cyo nakubwiye gusa ntiwijajare okay nushaka guruka kandi ngo ni sawa reka mbabarira isiragoye ogeza mugisha madame mugisha muguherahiza ikintu wumvise bamuze ko umushinga nayo wawe utofu cemeye ni giki kama mfano kile ambacho unasema kwamba wao Mugisha anapenda kuwa peke yake superstar Burundi, hapendi watu, hapendi kuwasaidia. Hiyo ni uongo kabisa. That's sana. Kwa sababu najua ukweli. Ni mtu ambaye anasaidia watu sana na anawatungia watu filamu, anawatungia watu nyimbo, anawasaidia kila hali. Nice. Lakini unakutana mtu anasema kwamba no, anataka tu ndio ajulikane. That is not true. Ni uongo kabisa. Na sipendagi nivisikie, naona kama wanamzuria uongo kinaniumizaga sana. Nakunda kumva bako ravuga mushinga nahiwe yuko yikumira ko ibintu byose ati niwe Messi yose ashaka kuba ari umustar ibyo nabikunda mugushaka nagushimira muguheraheza nanda gushimira ariko nanjye nshaka kubaza ikibazo ari mugisha si we ni je naje kukubaza no munsi si we waje kumbaza none wowe inga bya bintu usanga umuntu ugiye mu banki basanga bagushize ku kajya kantu ngo akora gupima kandi we aragupima ko we ntiyipimye kugira ngo akomeze yuko ari ameze neza ipime nawe kugira ngo nawe upime uwundi amura ati sawa we watubaje ibibazo ndakubaza nawe ikibazo Carvante mu Kirundi bayitaye Carvante je mu Kirundi icyo kimenga je kiragoye vraiment Carvante mu Kirundi kiranse cyitwa gute genda kwige oya iyo ragize muri to be continue cyane ntacuziye mugisha à suivre usanga nabo baje kicutazi à suivre izobandanye igonize okay muguhereza mugisha kaja mukanyu bo kaja mukanyu nobwira yuko cyane abafanzi bacu baze batwita bari benshi kuri Cedric Dimanche amicyaka biri naco dukunda ibyacu dukunde bene wacu dukunde ibikorwa byacu tube abene gihugu tube abapatriote tuba patriote dukunde igihugu cyacu dukunde iterambere dukunde gufashanya dukunde ibyo bintu byose ari ibintu byose byiza bishobora kuzana iterambere mu bana b'abantu yaba abo dusanga imigambwe cyangwa yaba abo tudasanga imigambwe yaba abo dusangiye ukwemera cyangwa abo dusangiye ukwemera umwana w'umuntu wese gusa dukundane dufashanye dutera imbere twirinde ishari kuko ishari bituma ubumwe busambuka urukundo rutabaho bituma abantu kumure baba abansi biterambere kandi bituma ishari bituma ducika abarozi ducika abicanye tutabizi okay nice murumva uyo ni mugisha ati rero twirinde shari twifurizanye neza twese dutera imbere nkuko mugisha rona amaze kugira uruzu rwiza runini
fresh ejo muduga cyangwa usanga uhari ega mugisha akunda kunyegeza ibintu byiyo mugisha n'umuduga usanga uhari bon je ofete majambo make je singunda vraiment kuvuga ubuzima bwanje ibiro byanje byo mfise c'est pas beaucoup ko bujya nirinda ryashari nyine nirinda bwababarozi kugira ariko mugisha tutabeshe nirinda kutazana ibibazo mu mitima y'abantu kuko abari ko baraturaba bose si bamwe shaka ukwezi ushobora kwinjiza nko muri YouTube iyo ni secret frère arenga atarenga iyo ni code nice Aisha ijambo ryanyuma reka ndalivuge mu Kiswahili kugira ngo ndalivuge neza mimi tunataka kuambia wanawake wote ambao wananisikia wenyewe wameshaolewa lakini tusupport waume zetu tupende waume zetu sababu kumpenda mume aidha ni kumsupport mume ni wewe ndo unajijengea penzi katika nafsi yako unasikia alafu wanawake wengi wanakuwa hawaheshimu tena waume zao wanawadharau wanafanya mambo yasiyowezekana kwa hiyo tu mimi nawaambia wewe ukitaka kufanya true love mapenzi ya dhati inabidi uyafanyie kazi na kuyafanyia kazi ni kule kumheshimu mume wako na kumsupport that's it Mana yaje kaje ndabivuga mu Kirundi abakobwa bose batararongorwa abamaze kurongorwa ni musupporting abashingana banyu abagabo banyu kuko mu basupportinze bagira ko haje kandi siniko ndishira ko ivyo niba abasupportinga bazotera imbere bazoshika kuri supporting avuga mu Kirundi kubashigikira ni ngora ndufise twe mana nari kumena mugisha wabonye rero nitwa Isaac Classic bana inizo wakoze cyane gira subscribe kuri YouTube gira subscribe like na share hama ibiganiro bya Isaac TV bana bigushikira kuri kwamye nari kumwe n'umuryango wa Mugisha tumira yuko ku munsi w'Eid ni kuwa Mungu hirya yejo tuhurira twese kuri Lycée du Lac hage nyene murahabona kubatahazi mu babazi harazwi cyane Lycée du Lac rero hage hazwari kirori ciza kiryoshye cyane ku mafaranga make cyane ukuze amafaranga 2000 umwana amafaranga 1000 nimero ya Limikash ushobora kurugira ko tike bari bayivuze 69 911 vuga mu Kirundi turayego 69 1911 majana 73 gahunda ni saa 8 zo bamaze gushika hariya nice saa 8 pire tutangura igiteramo cyacu kirori iki kirori kuvuga utebye saa ushitse saa 9 saa 10 usanga kirori gishitse kure kandi uze widoge kuko rero usanga bafite ingizo zo kwidoga mukizokina cinema byose tuzobikora hariya tuzokora ibintu byiza cyane hariya nice bana nivyo rero nuko ibintu bifanze murakoze cyane hama tuzasubira mu bindi biganiro bikurikira chop pailale by lokinene